uratekereza none bijye bintu wandika biva he bibi gusa ndirimba ivyo mbona bacishizeho gato yabumvirize ngo ibi bintu sibyo bintu sivyo abantu zibo bintu sivyo ibintu zivyo aba bantu sibo abantu zibo izi nana ni fo kundandagira urakara fofo ndavuga ko atari vyiza mugira gute tugira turabibujumbura bizi Biriman ga tugira gute sigande ngo kwa minusi swali urumva rero hayi araza kubwira ati ndakunda ingene uririmba kandi ndagukunda nawe iyo message ucishura gute urakoze aho ugenda ukunda bavuze ngo ndagukunda nshaka ko dusohokana okay acha iyo message y'ishuri birabaza ko je ndi micro unwara ushaka voilà ishura message fuko nanje gukundana ifuko nanje ndagukunda urashobora kuba unkunda kandi si bibi kunkunda ni byiza nkuko nawe ufite abantu benshi bagukunda kandi utazi twese turafite abantu badukunda uya ndakubwira ngo warinze abikwandikira urinze abikwandikira nuko abakwiyumviriye kandi abagize courage yo kuza kubikubwira so uramushimira kubera si iminsi yose uronka umuntu agukunda twibwire basukunda abakobwa bameze gute abakobwa ibi bibazo ni fu abakobwa bose vraiment banzuheze nabanza heze heza kuvuga ko bose kubera naravuga kubera vuga nibo ibintu si shaye n'usivyo ubeshi bwari yo eraga kuvuga shukuri tubwire abakobwa bose cyambere kwanza sinkunda abakobwa nkunda umukobwa ibintu tubihebe What's up guys, bonjour, bon après-midi et bonsoir. Moi c'est Benaya Changa, ici c'est Bella au micro pour Magic Channel TV. Non mais c'est là de ce invité à toi. Ah mais nous nous de ce invité à toi village. Eh ben nasiz. Arenze. Yitwa Legend ngahari. Ah mais nous de ce invité. Okay. Ndagupresenta t'inquiète, de ce invité yambaye neza arabera mu kutagwa mubwiye. Yambaye kirato kizivye bane b'Imana. Arashushe. Aratesa karibu cyane. Urakoze gushika. Kandi aratekereza. Aratekereza abasha arateye ubwo. Niyo mpamvu twicaye gaturi babiri. Ujya nawe yitwa urukunju. Irukundo Ange Minushe kuri micro ya Magic Channel TV. Turakomeye tumeze neza nizere ko ndamwe meze neza tukaba twicaye ngaha turi babiri kubera ko twarose umuhungu wa mbere atekereza kuva twatangura Magic TV ya mbere aje umuhungu atekereza kandi rero abantu batekereza ngaha ntibahaza niyo mpamvu twicaye ngaha bava ngaha dutangura ikiganiro wiyumva ngo nasize aba bantu sibo izi nana ni fo nutubwira ko turava vraiment Rag, ça va meze neza? Ça va, non. Jenny bon. Nizera ko atabwo wagite. Wapi ni bon. Ba dawe ndimba birateze. Merci. Wariko bayakira nyene genre. Ko bayakiriye gute? Tunakiriye neza. Andimbira ararenze. Irarenze yakiriye fresh sana. Na partage. Irarenze muga je ndashaka kumbwira ikintu cyambere. Uratekereza none bijye bintu wandika biva he bibi gusa. Ndirimba ivyo mbona bacishizeho gato yabumvirize ngo ibi bintu sibyo bintu sivyo abantu zibo bintu sivyo ibintu zivyo aba bantu sibo abantu zibo izi nana ni fo kundandagira urakara fofo ndavuga ko atari vyiza kundandagira urakara oya kandi navuze ko atari vyiza genre izi nana ni fo ashatse kuvuga abana si beza ni kubishinga ni bibi inana ziri muri iyo video iyo video rero zigira nana ni fo vraiment ni fo marafo rero kugira nkaho ziri nuko nawe uri fo abaza justement kugira umenye ese navuze ko ndirimba ivyo mbona bigandirimba ivyo mbona nawe urumva uri fofo oya je sinari fo bon muri gihe clip nari fofo wazo je ndashaka utubwira zijya nana yego za genre zatamze neza vraiment why zari zamba ba mask ahubwo zinyegeje kubera ok ufite isuku yinyegeza sinzi ko mumaze kuraba neza clip clip itangura ndi muri salon de coiffure bisigura ko nsohotse hama image zikurikira mba ninjiye muri ascenseur mborewe none mba navuye he mba ndi fofo so kujya kuntu bari bambaye na clip igeze hagati igira ihere hari hano ubona ascenseur yiguruka ngaca mvyuka mvuga no c'est pas ça genre bigevye ariko yura mu mutwe wanje
kubera inzoga nyinshi byakunda nesi oya ni inzoga zatumye bijya bintu biba inzoga so bijya bintu sivyo bijya bintu sivyo none uzo basanzwe bimera nk'ibintu oya basurime namwe abana oya kubera reka navuze ko ndirimba ivyo mbona navuze ko ndirimba ivyo mbona uzoririmba ubona he kuba bari nawe kuri wowe par exemple none uyu mwana sifo fofo marafo umwana kugira abe fo bigenda gute je ntiyaje ko kubwira abe fo ni kubura bijya twaye muri clip zijya bisusuye bera kugira umuntu abe fo bigenda gute nibijya nyene umwana bashusha tesa abatese numva ko ari fofo marafo ubara tuzari muri uyu mwaka ni utanguye wow ijya ndirimbo kata hypocrite kata ijya ndirimbo yarakunzwe cyane yego vraiment ngo vyakiriye gute byarangyohe wow hari ukuntu uvuga amajambo usanga hari abantu muri iyi minsi hari abantu bameze nabi canke ibiki mugabo hari n'ikindi hari ukuntu ufata utuntu twiwawe wizanira ngo kata kwe gutavuze ati hypocrite heba canke ugira iki mugabo kata kandi usanga karajanye akantu kabya ibyo bintu byose bikura hihi na ma inspiration nca kumenya hava kuko niyi ndirimbo nyene zinana ni fo usanga ari ibintu nyene yarakuryoheye no ziwawe gusa ego vraiment birateye javre ego cyangwa ni fofo oya vraiment maravre urumva kata amatitre yanje cyangwa amarofre yanje ikintu kije ndiko ndandika canke ndi inspiré nico nyene camfata ico nyene sindenda kurondeza kabiri gatatu abagenzi ufise bari hafi yawe baba bafise utuntu nyene baguma bavuga hari nivyo ndirimba abagenzi banje barabavuga umva ndirimba ivyo mbona mino entre tarak genre le danseur wa bien je ikibazo mfise abantu atumira kenshi abari mu rukundo nawe rahira mugamwe navyo mamuzi oya kwera ibi bintu atari byo ibi bintu sivyo n'abantu si ibintu zo kudukunda no tubwire berasi uze bagira genre le danseur wa bien ikibazo mfise atamba neza minuje araza kwerekana ama video ni twahetse ikiganiro kibazo unye genre uraririmba est-ce que gutamba uzobandanya ko gutamba nayo n'umugabya uzobandanya canke uzobireka ugumuririmba canke byo uzobikora en même temps imana zose ni ziwanje zozikoresha zose kandi ufite sinagaritse gutamba la différence nuko ntamba indirimbo zanje c'est tout nuko muri clip ntutamba cyane cyo ndi muhira parce kungene yifata kubera muri clip hari ibindi bintu byinshi mbangeneye kwerekana atari intamba gusa so mpamvu ubona akanya gato ariko ndi muhira cangiza ama video ndayagira ndaryoherwa ku ndirimbo zanje ikindi kintu mbona mu ndirimbo zawe nuko uririmba nk'abagande n'ingoma zawe javre ijuna ryo ndirimba nk'abarundi oya sa abarundi apana nk'abarundi n'abagande ntibose ukwabo baririmba mugabo hari ukuntu indirimbo zawe iyo ndazimvirije cyangwa ndavye numvire hari ukuntu umenga nifike famake ukuntu kwaje kwa uravye warabayeyo wowe ni wowe wumvise jewe kubera ko ndamufana ujya nawe nkagufana cyane umva ndabafatanya nkumvume ngo muri bamwe ni bon nangorane urazimviriza indirimbo z'abagande ndumviriza indirimbo z'abagande ndumviriza indirimbo zose urakunda ukuntu baririmba ikintu urabona yuko bagira indirimbo zo muri club kuntu kandi nawe zijye ziwawe ziraryosha kuntu muri club n'abarundi barakora indirimbo zo muri club zitesa sana bose cyane ntibanavyitaho cyane sinzi kurabibona indirimbo n'aba DJ nahagiye naho babidogera mwebwe abaririmbyi murafise ukuntu mutavuza indirimbo mutaririmba indirimbo bashobora kuvuza muri club abantu bagataha reka mutuvuge jewe ndi ngaha okay merci fofo marafo en fait l'inspiration y'iyo ndirimbo ahantu yavuye ni ku nzoga so iyo umuntu aborewe hari ukuntu uri kuraraba ikintu utakibona neza ukibonamo inshuro nyinshi irya bintu nabibona inshuro zine uri menamwe ibintu how wabibonye kandi utaraboregwa
None sinakubwiye ko ndirimba ivyo mbona. sawa. Iyo image yo kubona yuko ibintu Ibintu, biboneka eh. incuro zine wama wayibonye no mu mafilme sinzi wambaye umuntu wa mbere yikubwiye. Okay. La différence nuko je nabivuze rero ntabikweretse. So bijya bintu nabibona muri pana muri 3D muri 4D. oya urumva byavuye ku nzoga Eh. none n'abana baca babafo kandi Oya bijya bintu vyariko bibera mu mutwe wanje sinzi ko hari hano mubona ascenseur yuguruka nta numwe abari muri ascenseur mba ndiyo jeje nyene so zijya n'inzoga zigukipinga ahantu nkuko nari kuryama mu muferegi nuko natoye ascenseur gusa nari kuryama mu muferegi ukaguma urota hari n'indirimbo za kera abarurimvye benshi abarundi bahora bagira ya usanga umuntu yaborewe akabandanya dreaming ariko araba mu bintu atari vyo nice ivyifuzo vyawe ni ibihe nko mu myaka ingahe n'itatu iri imbere minusha ushaka ndabivugire ngaha vyose ya mu muziki Ah, mu Aye, muziki. mu muziki ni vyinshi iterambere imbere ya vyose n'ibikorwa vyiza kubandanya ndabaryohera Jean uzobanda nico kibazo ngenda kubaza kubera deja warasohoye kata Aha. haize nk'amezi 10 haje dimu nyene na urumva nyene twari twakwibagiye sha bijya bintu sivyo barabibonye uciude ibintu sivyo eske genre nindi ndirimbo izo ndakumara kandi dimo canke ubunye oya ubu naje gukora ibintu vyo gusa ibintu atari vyo nabihevye donc ça veut dire nzoza ndaza kenshi gashoboka biriya bintu ntivyari ibintu vyo kubaheba ngo ntibafise management wowe kuri wowe Voilà. bimeze gute boje na management mfise gusa ndafise umuntu amfasha ari manager wanje nkaba afise n'abagenzi n'abagenzi Keda Great uwakoze irya beat ya Kata ya Pole n'izindi ziri inyuma wow. umuziki Asa kuri wowe umuntu ubona yuko ari wogira nka business canke ni kwiryohera tu kuryohera abajama sha mu myaka mfise sinibaza ko mwanya wo kwiryohera waraheze ubu ni ni business job after job hit after hit Sio urashaka ibintu bitari vyo wapi umvebe yavuze ko akavize urumva wewe arashaje we ntukuze no fo fo mara fo ibintu vyo kwiryohera sivyo ubu nakazi akazi nakazi ndashaka kumenya abahungu nkamwe muri kuri hit muririmba neza muri ababeje new generation mu controller gute arabakimiwe ndajubise ubunene arababeje ababoga turabafise rega abahungu benshi bakora ariko bashasha beza na boga kandi baririmba neza niyo yarimwo rero muri abo none uravyansedo yo novya nkagute je ndavyemeza sawa ndabizi cyane mbwira merci no Uzi gute? mbwira merci Minouche. merci sha ibintu vyabera sivyo Isabira minuje isabiye merci iyi nana ni fo fo marafo ubyakira gute abakobwa uba controller gute abakobwa ubonye ubukwandikira ni byinshi message kuri Instagram bigenda gute abafana ndabaganiriza bisanzwe nkuko nawe wonyandikira nka kwishura bazaca bita abafana oya none abantu bose banyandikira nimaka dukundana oya basi nyene hari handi baza ati hari abakobwa bavugira aho ko Bujumbura byose genda bakunda baraza mugira gute tugira turi Bujumbura bizi birimanga mugira gute sigando ngo kwa minuje swati urumva rero hayi araza kubwira ati ndakunda ingene uririmba kandi ndagukunda nawe iyo message ucishura gute urakoze aho ngenda ndagukunda bavuze ngo ndagukunda nshaka ko dusohokana okay acha iyo message y'ishuri birabaza ko je ndi micro unwara ushaka voilà ishura message fuko najega gukundana ifoko nanje manda gukunda urashobora kuba unkunda kandi si bibi kunkunda ni byiza nkuko nawe ufite abantu benshi bagukunda kandi utazi twese turafite abantu badukunda uya ndakubwira warinze abikwandikira urinze abikwandikira nuko aba kwiyumviriye kandi abagize courage yo kuza kubikubwira so uramushimira kubera si iminsi yose uronka umuntu agukunda twibwire basikunda abakobwa bameze gute abakobwa ibi bibazo ni fu abakobwa bose vraiment nabanza heze heza kuvuga ko bose kubera naravuga kubera vuga nibo ibintu sivyo benshi bwari yo eraga tukavuga shukuri tubwire abakobwa bose cyambere kwanza sinkunda abakobwa nkunda umukobwa ibintu tubihebe oya nkunda umukobwa bana abakobwa wowe ukunda abantu bose no none ubankiri kubundi uya bose tuvuga urero urukundo rwanjye navuze ngo abakobwa nashizemwo aba ex nashizemwo aba bizi gute ko ndabafise
ibintu biranditse ngabwe kumbe n'ubeshi bwari oya byanditse mu gahanga gabirundi tubwire ku myaka ufise mbere cyavuze ku myaka ufise abo icyo ni ikintu ndakivuze jewe nije ndaciye ndabisigura ku myaka ufise ni imyaka binushita mutandenganije imyaka ntibisigura abantu reka twishira ikibazo n'abafise abo uzoshaka kugira nihagera cyane nihagera nzovyiyumvira nzokubwira abo yego kutubwira ab'inzobe birabura abagufi bavyibushe byanze none ushobora kuba nkunda umuntu w'inzobe hama ntankunde juste muri byo two turavuga wowe nakunda umuntu wirabura nawe ntankunde basa gute bizi gute ko ndabafise yabansemi no abaxe barake baraba oya ubizi gute ko ndabafise ukunda iki basi mu buzima twumva je bon nkunda gufungura nkunda gutamba no kuririmba nkaca nkunda n'abantu n'ibintu bien sûr bera shami ibi bintu sibyo ibintu sibyo ibintu jambira shama ngo ndingene bameze abukunda wewe abukunda wewe wewe mugabo kugira akagenda mushira oya kwanze minushi natubwira bakunda minushi vuga bavuga kandi mugufi ndakunda barebare abahungu barebare abahungu barebare kuranirabura abahungu bagufi turagowe urumva kuranirabura ndakunda binzo ushaka mugiraho ivyo ntafise kugira abana bazoza arabamete ivyo bintu sivyo bera ndakunda ba jewe bagufi sigu yanje barebare abantu bagufi ivyo wepo nta kintu haye vraiment gusa ari bagufi bari cute nka grand frère wanje ni mugufi gusa ni myiza yo ntuzusubire uyu twicaranye muganda oya kake si mugufi uyu uri hagati na hagati hake ari ameze aya ndi mugufi oya nturi mugufi ngara na grand frère wanje uyu wakunda re sha no vyumva Nibana wabeshe bari basanzwe bazina ikara bafitanye ibindi bintu bera duheze kuba tuziranye bisigura ko dukunda sivyo ndabibwirenga yo bintu mugazi barabibona ngene biko muratwe muguzi gose bush none twa tuzinanye cyane se bisanzwe turazinanye kandi n'ibintu bisanzwe bishimire big deal ndagusanze murajanye tujanye hehe kandi turi ngaha oya namwe tujana ivyo bintu sivyo turi ngaha turasikiganira kibazo kimwe ngira ndamubaza amarori amarori ni meza kandi maganje mbere ndabonye aha mu Burundi kanda guhe wambare tra oya yo Jesse mbego n'amarori ariyo yose wambara tra ibi bintu sivyo bakunzi bamanje ngane n'ibindi uramuha ntangora uko urabona ibintu atari byo ibi bintu sivyo sivyo aba bantu sibo izi nana nivo ni meza shaka amarori ya nyuma wambara uyagura ngahe ya nyuma peut-être ni cadeau peut-être ni cadeau si misi yose ngura amarori iyo yaguze abantu banzi barazi ko nkunda amarori abagenzi banje bose barangirira amakado bera weye bon nari nabibabwiye ati basanzwe reka ndagira ikintu kiba bera utakasarishe bwe oya nabihebye nashaka binuze mve ku kazi yawe ugashaka numve ko biri zitwatwana kandi ibyo cyose bavye genre abafushi nivyo kunda sivyo izi nana ni fo wananuri ya fo nangorane gira ikintu usavye genre abafana bawe abakunzi bawe n'abakunzi ba Magic TV abafana banje mukipinge gukunda ibikorwa vyanje kusharinga mumviriza umuziki wanje mumviriza ku muziki w'abarundi bose muri rusangi hama mugire subscribe kuri Magic TV no kuri Hack official hama tugume tuburudika n'umuziki ndundi ibi bintu naho ibi bintu abakobwa bagira atari byo tuzogikosore tubigire vya ibintu byo kushira hagati kugira antreta mwatangura mushaka kuvuga ko mushira hagati mungiriye na ibintu sivyo ikiganiro cy'abakundana kandi twashaka gukora ikiganiro cy'umuziki wawe bizi gute kubera nabibonye kare nkundana nabanga reka tubashimire rero Randra zokwica biragusa reka tubashimire wabonye Randra ibintu bintu sekaragira kazi ka ntuzumbaze we ni Randra promoter wabyumvise muri babiri okay na Randra rimwe okay abakozi ba Magic bakoze cyane kudukurikirana
ama réseaux sociaux yawe ukoresha ya Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. hose ni Hack official. entre Hack official hama bumviriza abantu baba diaspora bari hanze cyangwa abarundi bari nga bakoresha za Spotify batwumvirize ku ma platform yose indirimbo zanje ziri ahantu hose kuri Boomplay naho nyine hose everywhere Apple Music, Boomplay, iTunes byose tu isi yose umuziki wanje yombaye umwami kubera ndumwami mpira ni mwiza minu wavyumvise basikata kubera be umwami wiki birere abami birirere tasabami babarape barapa umwami rap roi uri umwami w'ibiki ubona handitse gute umwami gusa ni mukikiribi kirundi waronse yishira umwami w'ikirundi ego cyo umwami w'uburundi uri umwami w'uburundi umwami w'ikirundi umwami ubona wongira umwami twe ntituzi kuko nimwe mwigira umwami w'ibintu ubizi gute ko arizo nigira tukugira ubirerere juste maro tusigurire neza ubirere namba 2 oya sindo wadisize kugira umwami w'ikirere ni bon ugize umwami wawe urazi umwami w'ibirere no umwami wabera ugize umwami wabera none bica bigenda gute ni ane si minu yavuze ati wowe mugira umwami w'icyo ushaka cyose wowe n'umwami umwami wabera merci beaucoup minu sha ukunze uzakubwira icyo umaze bakunze babajiti bakoze kudukurikira tuze ko mwaryohewe genda mugire subscribe kuri Magic Channel mugire kwa Hack official tuandane dusapotinga si indirimbo nshasha iratesa ibintu sivyo abantu sibo hamaze ngo twababwiye we are not here forever be a blessing and shalom merci ciao